Twasuye kubaramutsa tubahanikaze mwese mudukurikira ku rubuga rwa televiziyo Renaissance akandakanya kubashikiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi kwigererezo ry'icenda ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka wa 2017 niho sentare mpanavyaha mpuzamakungu yasohora itangazo ryemerera sentare mpanavyaha mpuzamakungu kugira amatohoza ku mabi yabaye mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane umwaka wa 2015. Iyo sentare ibicishije ku muvugizi wayo Fadi El Abdallah akaba avuga yuko iyo sentare yihanganye kushira ahabona iryo tangazo kugutinyirira ko hari bamwe bari gushobora kugandagurwa cyane cyane bafise nico bavuga kuri ubwo bwicanyi niko guca basohora iryo tangazo batevye. Akavuga yuko Uburundi butegerezwa gukorana n'iyo sentare muri ico gikorwa cyo kugira amatohoza. Kurikira Fadi El Abdallah n'umuvugizi wa sentare mpanavyaha mpuzamakungu. Le 25 octobre 2017 kwigenekerezo rya 2025 gitugutu mu mwaka wa 2017 urwego rwa gatatu rwa sentare mpuzamakungu mpanavyaha yaruguruye amatohoza ku mabi akogwa mu gihugu cy'u Burundi canke ku barundi bahungiye mu bihugu bibanyi. Iki cemezo carafashwe nkankama no kuvuga hisunzwe amategeko. Birerekana ko hari ivyegeranyo vyerekana uko amabi n'ubwicanyi buba mu Burundi uyu munsi canke mu misi yaheze. Hari ubwoba bwinshi ku magara y'abarundi bahunze hamwe n'amasura ashobora kwemeza ivyaha mu Burundi. Kuri ivyo vyose byashizwe abona igenekerezo ry'icenda gitugutu mu mwaka wa 2017. Sentare mpuzamakungu mpanavyaha yemeye ivyo urwo rwego rwashikirije kugira haboneke amabi yose yakozwe kuva Uburundi bwari bukiri muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Kugira uve muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha habanzwa kwigwa amabi yakozwe mu gihugu imbere hamwe n'abayakoze. Kugira rero hashigwe mu ngiro ry'amategeko gushika nibura umwaka umwe uhere harashikirijwe gusesa amasezerano y'i Roma. Iki cemezo c'urwego rukuru rujejwe agateka kazi na muntu cashikirijwe kwigenekezo rya 2025 gitugutu mu mwaka wa 2017. Nukuvuga ko ni imbere yuko Uburundi bwisokora muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha kwigenekezo rya 2027 gitugutu mu mwaka wa 2017. Itegeko ry'ijana na 2027 ryo mu gitabo mpanavyaha rerekana neza uko ibihugu bitegerezwa kwisokora muri CPI. Uburundi rero butegerezwa gukorana na sentare mpuzamakungu mpanavyaha ku vyaha vyose vyakozwe mu Burundi imbere y'igenekerezo rya 2027 gitugutu mu mwaka wa 2017. Urugwego rurasaba ko igihugu cy'u Burundi kibonye ko hakiri ivyemezo vyofasha amatohoza ugufashanya kuri urwo rwego hamwe n'igihugu cy'u Burundi bizobandanya gushika amatohoza ahere kandi hakazoba kwemezwa mu bizova muri ayo matohoza. Reste en vigueur tant que dure l'enquête et s'applique à toute procédure résultant de celle-ci. Tacari kurayo makuru nyene ubutegetsi bw'Ibujumbura ntibwatevye kugira ico bivuze ko bicishije ku mushikiranganje w'ubutungane Aimé Laurentine Kanyana amenyesha yuko ubutegetsi bw'Ibujumbura bwiteguriye kugwanya uwo wese azozaje kugira ayo matohoza arungitswe na sentare mpanavyaha mpuzamakungu kuko Uburundi bwamaze kuva mu masezerano y'i Roma ari nayo yashizeho iyo sentare mpanavyaha mpuzamakungu. Uwo mushikiranganje akavuga yuko iyo sentare yagize amanyanga mu kwerekana itariki itariyo ihushanye naho bafatiye ingingo mu gihe Burundi bwari bwamaze kuva muri ayo masezerano. Kurikira umushikiranganje Aimé Laurentine Kanyana. Uburundi bwagomba kubanza kwibutsa abarundi n'amakungu ko kuva itariki 27 gitugutu 2015 utakiri abanywanyi biyo sentare. Kuva iyo ngingo rero Uburundi uyifata icari cyo cyose gikorwa niyo sentare ntikiburaba. Iyo ngingo kandi Uburundi ntibwigeze buyimenyeshwa igihe bwari bukiri umunywanyi w'iyo sentare. Kandi ari naco gituma ingingo zafashwe muri ico kiringo yari kiriyo itamenyeshejwe ifata ko zitigeze zibaho. Muri iyo ngingo yafashwe haravugwamwo ko umushikiriza manza w'iyo sentare yobaye yasavye imisi 10 kugira ngo ashobore kubimenyesha abanywanyi b'iyo sentare bose. Hanyuma rero biragaragara ko iyo ngingo
iyo sentare igaragaza cyane cyane ko iyo sentare yamaze guta umurongo, yamaze guta intumbero ihabwa n'amategeko ayigenga, igaheba gukurikiza amategeko ahubwo igakorera ku gitsuro cyabo isanzwe imenyereye yuko bayifasha mu by'ikeneye vya nkenerwa vya misi yose, igaca itumbereza ingingo zayo ku bihugu no ku bantu baba badakeneye ko bo kwisununura, bagomba gucisha ingingo zabo muri yo sentare kugira ngo babacinyize. Iyo ingingo rero yafashe ku Burundi nta nkeka ko ari ingingo ifatiye kuri politike. Uburundi bwamye bwiyamiriza kandi buzokwama buyamiriza ingingo z'iyo sentare kuko byaragaragaye ko ikorana n'abagomba gusambura no gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi, bama bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu c'u Burundi. Ariko rero ngo naho Burundi buvuga yuko butiteguriye gukorana n'iyo sentare mpanavyaha mpuza makungu, ngo ntibibuza yuko amatohoza yo azoba nkuko bishikirizwa n'umwe mu baburanira abakorewe amabi, umushingwamanza Armel Niyongere, akaba asigura ko hari benshi mu bashobora kugira ico bashikirije baba bakorewe amabi cangwe abafise ivyo bazi kuri ayo mabi batari mu gihugu, eka n'abari mu gihugu nyene ariko bemeye kugira ico bashikirije. Akavuga yuko ivyo bizoherezwa nuko haza basohotse emitahe irondera abazoba bagiriwe n'icaha muri ayo mabi. Kurikira umushingwamanza Armel Niyongere. Mu vy'ukuri muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha hari igisata kijeje gukingira ivyabona canke bahohotewe ubuzima mu gihe amatohoza nyezina atanguye. Ivyo rero nk'abashingwamanza turiko turabivugana n'abari mu biro vy'umushikirizamanza wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha kugira bashobore kuzoraba ingene bakingira amasura amwe hamwe n'abandi bose bafise ico bovuga mugabo batinya umutekano wabo. Ibiganiro vyaratanguye n'ibiro vy'umushikirizamanza wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha, turibaza yuko ico gisata turiko turavugana naco turaba ingene bamwe bokingirwa kuko si bose, hari abafise umutekano utameze neza, hariyo n'abandi bashobora kuba atamutekano muke bafise mu gihe bogira ico bavuze. Ivyo rero tuko turavyigira hamwe turabe ico bofasha, ariko ico gisata kiriho kandi twaratanguye kuvugana nabo. Ico tutsaba nuko abahohotewe ubuzima yaba imiryango yabo yaba bafise amasura afise ico bashikiriza, tubasaba yuko boshira hamwe ivyemezo bafise kandi bagasidukana n'iyonka kugira baze gushikiriza ibirego vyabo. Ivyo byose bafise bishobora gutuma vyerekana yuko ivyo vyaha bakorewe ari vyaha bikurikirana na sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Aho tukabasaba yuko abazoba batanguye amatohoza ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha vuba cane bazoheza bakabaraba tukabashigikira tukababereka, hama bagaheza bagasikiriza ibirego vyabo, hama abo bahinga bazoba kugira amatohoza iyo sentare baheze bakora amatohoza bashike aho babona yuko ivyo vyaha vyakozwe bikurikirana iyo sentare, hama nibasanga ivyo vyaha bikurikirana iyo sentare baheze bahamagare bamwe bazoba bagirwa n'ivyaha, abandi babashire ku mitahe mpuzamakungu. Abasanzwe bagwanira agateka akazi na muntu bari mu mashirahamwe yigenga yo mu Burundi baratera intege wowe wese yogira icashikirije ku mabi yabaye muri ico gihe sentare mpanavyaha mpuzamakungu igiye gukora kamatohoza. Akavuga ko vyoba vyiza abagize ico bashikiriza imbere yuko bagandagurwa nkuko biriko birakoregwa bamwe mu bagirizwa kuba barakoreshejwe muri ayo mabi, nkuko bishikirizwa n'urongoye ishirahamwe Focode Pacifique Ninenahazwe.
mu gihe CPI iherutse kugurura amatohoza ku vyaha bikomakomeye biriko birakorwa mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 turatewe umutima uhagaze n'ibibazo bijanye n'umutekano w'ivyabona abantu usanga bafise ibintu bikomeye babonye muri ivyo vyaha biriko birakorwa bamwe mbere ugasanga baranabikoreshejwe hakaca hongera ko rero abagiriwe nabi bo nyene bene imiryango yabo nko kuri kino kibazo c'abagiye barakoreshwa muri ivyo bintu novuga ko hamaze igihe biboneka ko ubutegetsi bw'u Burundi bwari bwaramaze gutangura kwica abantu usanga bafise ivyo bakoreshejwe ivyo bazi bikomeye mu mafuti aba yakozwe n'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza dufatiye nko mu gihe cyo hafi cyane umuntu yo kwibutsa ko nk'uwitwa Famille Ngendakuriyo yarashe Petero Karaveri Mbonimpa we nyene nawe yaciye yaraswa haciye ukwezi kumwe gusa aho hari mu kwezi kw'icenda mu 2015 no kwibutsa yuko imbonerakure yitwa Abera Hishakiye yakoreshejwe mu kunyuruza mwenyuruzwa ry'umesha makuru Yohani Bigirimana iyo mbonerakure nayo yacinyuruzwa haciye imisi 11 gusa inyuma ya Yohani Bigirimana notanga kandi akarorero ko mwenyuruzwa ryohoze rumushinga amateka Oscar Ntasano imbonerakure yakoreshejwe yitwa Rambere Bitangimana nayo yacigandagurwa haciye imisi 3 yonyene mu kwezi kwa gatanu guheze hari imbonerakure zibiri zahora zigisibije ku Musaga yitwa Aime Aloys Manirakiza batazira Musaga bena Edi Uwimana nazo zaranyurujwe inyuma y'ingere zari zarafashije mu kunyuruza abandi mu gwaruka batari bake abiyamirije ikingo cya gatatu ca Nkurunziza hari kandi n'abandi twagiye turumva usanga bahoze bari mu biyamirije ikingo cya gatatu ca Nkurunziza barahemuka baja ku ruhande baja mu kugurisha bene wabo hari benshi muri abo tuzi muri uno mwanya bapfungiwe muri prison y'Ingozi ejo bundi kandi twarumvise uyu munyororo Juvent Nduwimana we nyene yiyemerera ko ari mu bagandaguye ababikira batatu b'abataliyanokazi mu kwezi kw'icenda mu 2014 aherutse gusohorwa mu buryo butumvikana muri hariya mwibohero ryo kumpimba uyu munsi akaba atabuze irengero giwe hari n'abandi benshi bapfunzwe bariko baratubwira ko afise ibibazo bene ivyo nico gituma ubwa mbere nagomba gutera kamo abantu bose bazi ko babonye hariko harakogwa amabi akomeye cyane babonye ne barabikoze canke bakaba barabikoreshejwe canke bakabibona canke bakanabikorerwa ko abo bantu bo kwirinda kunuma ayo mafuti bazi abantu benshi barakunda kwihenda bakavuga ngo ntiboshobora kuvuga ari mu Burundi canke ngo hamwe bovuga ngo boca bicwa ariko nibamenya abantu batari bake yuko igihe bataravuga ivyo babonye ariho nyene babari mu ngorane kurusha niyo bamaze kuvuga kuko iyo utaravuga bakwica bagira bati ubu turazi neza ko ivyo yarazi bihambanwa nawe ariko iyo wamaze kubivuga ko hoho naho bokwica kwicagira bati abantu bose baraza kwibwira igituma tumwishe burya rero utaravuga niwe ari mu ngorane gusumba uwamaze kuvuga abantu rero bose bafise ivyo bazi aho kubiryama ko bakanuma bakwiye kubishira habona n'ingoga bareke kubandanya babikira amabanga abarozi ubwa kabiri nagomba kandi gutera kamo procureur wo muri CPI nawe ndamubwira yuko yoshiraho n'ingoga uburyo bwo gukingira abafise ivyo bazi baba abanyene bagiriwe nabi n'imiryango yabo baba ababibonye nk'ivyabona canke baba aba nabo babikoreshejwe ariko bumva bashaka kubivuga ko kuko umwanya n'umwanya abo bantu barashobora kugenda baduherana ugasanga hazoza kugera imanza hazoza kugera ko dukenera abasura abo bivuze ko benshi baramaze kugandagurwa badashobora kuboneka ngo baze gukora ivyo bikorwa indako kamo kandi gategwa na bamwe mu bashingwa manza baburanira abakorewe amabi batera kamo abakorewe amabi bose kanabo bose bakoreshejwe kubahuka kugira ico bashikirije kugira iyo sentare izishobore kuronka ibifatiro kugira ishobore gukora amatoza yayo neza gutyo abakoze amabi bamenyekane bongere bashigwe imbere y'intahe kurikira umushingwa manza Arumel Niyongere mu gihe sentare mpuzamakungu mpanavyaha iguriye amatohoza igihugu categerezwa gukorana nabo hama kikanka
amatohoza ntacahagarara, amatohoza arabandanya kuko hari ivyabona vyinshi bitari mu Burundi biri hanze y'igihugu, hari imiryango yabuze ababo biri hanze y'igihugu, hari n'imiryango yabuze ababo yaduhaye ibirego kugira tubashigikire, tugira tubunganire muri yo sentare, bavi Bujumbura bavi Burundi nabo nyene baravuze ko bategezwe bashobora kuza hanze y'igihugu kugira babandanye bakorana niyo sentare. Haba rero bari mu nzego za leta bemeye kutubwira ingene ubwicanyi bwagenda buragenda, bari mu nzego za leta nabo nyene sorondera ingene bashobora gushikira abazoye kwagira amatohoza hama baheze bababwire ivyo bazi muri ubwo bwicanyi bwakozwe mu Burundi, hama sentare mpuzamakungu mpanavyaha igira amatohoza hama ikurikirane umuntu wese azokwagirwa n'ivyaha. Ivyo ntibizobuza na gato amatohoza yuguruwe n'umushikiriza manza wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Nino ngaha turangirije amakuru twari twateguye kubashikiriza, tukaba tubashimiye mwese mafashe umwanya wo kudukurikira. Tuzosubira ku isango rizokurikira. Mugira amahoro.